barundikazi, ncuti, bagenzi, namwe mukunda mukongera mukanakurikirana ibiganiro bitunganywa n'ishirahamwe ryanyu Renape-Burundi rikabicisha kuri RADIO Réveil la voix de la justice isanzwe iyikukira. Turabaramukije aho muherereye hose mu mpande zine z'isi. Turi igenekerezo rya 31 ukwezi kwa Kigarama umwaka w'2023, amasaha make gusa aharurirwa ku ntoke ngo twerekeze igenekerezo rya mbere ukwezi kwa Nzero umwaka w'2024. mu gihe dusozera uno mwaka w'2023, ishirahamwe Renape-Burundi rifashe kano kanya ngo rishimire bimwe vy'imvamutima abitanze bose muri uno mwaka turiko turasozera w'2023. Ntivyari vyoroshe, ariko mwarahagaze rugabo, muzinga amapantaro, muzinga amashati, mwerekeza ku bikorwa, mukora ibitandukanye bishobora kudushikana aho twashoboye gushika. Twizera kandi yuko mu mwaka w'2024 mugiye kurushirizaho. Hari abitanze mu bitandukanye, hari abitanze mu gutanga uburyo, hari abitanze mu gutanga ivyiyumviro, hari abitanze mu kuremesha urugamba, hari abitanze mu kuja ku mbuga dusanzwe dukoresha bariyandikisha, hari abitanze mu gukwiragiza ibiganiro hirya no hino ahatandukanye ngo bikunde ibiganiro dukora bishikire abarundi sinzi aho bakwiragiye mu mpande zine z'isi. Ndetse hari n'abitanze mu kuturondera baduha impanuro zitandukanye kugira ngo mu byo dukora durushirizeho gukosora udukosa utunaturiya dushobora kuba twigaragaje mu byo dukora. Mwese mwumve ko ishirahamwe Renape-Burundi ribashimiye. Haruhande y'ivyo nitworeka gushimira abitanze mu kwitabira ibiganiro bitandukanye vyagiye biratunganywa na RADIO Réveil, ndetse bakaba baratanze imyihezo itandukanye, gutyo abatari bake bakaba bahungukiye ibitari bike. Twarondewe na benshi badushikiriza yuko ibiganiro twagiye turatunganya abatumire bacu bagiye babashika ku nyota mu gutanga ubumenyi bwabo, mu gushishoza no mu gusesengura ivyari vyarasobanye bakabisobanura, gutyo abatabitahura bagatahuzwa biciye muri ivyo biganiro abatumire bacu bagiye bitaba igihe cyose twagiye tubakenererako. Ntankeka ko mu mwaka w'2024 tugiye kuzokora ivyigwije incuro kugira ngo bikunde intego twihaye dushobore kuyishikako. Kumwe n'ivyo dushimire abagiye bashimishwa bose n'ibiganiro twagiye turatunganya. Reka tubabwire yuko nimba mwarashimishijwe vy'imvamutima n'ivyo twatunganije mu mwaka w'2023, umwaka w'2024 tugiye kwigwiza n'incuro kugira turushirizeho kubagira ku nyota. Tubwire kandi n'abatashimishijwe n'ivyo twagiye turatunganya yuko ataco tutazokora kugira tugume tureka kubashimisha, kuko ivyo twakoze mu mwaka w'2023 bigiye kuzokwikuba inshuro amajana ivyo tuzokora mu mwaka w'2024. Ivyo navyo bikazotuma uwo wese atashoboye gushimishwa n'ivyo twakoze mu mwaka w'2023 ashobora kuva ku rubuga canke agahiga iyindi nzishobora gufata, kuko ishirahamwe Renape-Burundi ridashobora gusasira indava ikibi ngo rireke ababandanya babesha ibi na biriya kugira bacanishe mw'abarundi
ngo babandanye uwo mugera mubi w'amacakubiri ushobora gutuma Burundi bwacu ubusubira inyuma, haba mu kibano, mu by'ubutunzi ndetse no mu by'umutekano. Ivyo tukaba tubivuga kuko tuzi neza yuko ibiganiro vyinshi twagiye turakora vyari ibiganiro bikebura kugira ngo turabe yuko Burundi bwo kugorora tukaja mu bindi bihe bitandukanye n'ivyo Burundi bwahozemwo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972 imbere n'inyuma yaho. Dusezeranire abadukurikirana mwese mukongera mukanezerezwa n'ibiganiro dutunganya yuko tutazobahemukira ngo turadohotse ngo twifatanye na sekibi mu migambi yo gusambura no mu kuburabuza imigambi y'igihugu yashize imbere yo kunywanisha Abarundi ndetse no gushira Burundi ku muhora mwiza wo gushobora gutera imbere mu bisata vyose bigize ubuzima bw'igihugu c'u Burundi. Tubabwire yuko ni jewe, ni wewe, niwe, ni twebwe, ni mwebwe, nibo, ni twese hamwe vyashobotse yuko ibikorwa vyakozwe n'ishiramwe Renape-Burundi vyakunze kuja mu ngiro. Tukaba twizera yuko mu mwaka w'2024 tuzorushirizaho gufatana mu mugongo kugira ngo ihangiro twihaye rushoboye kurishikako mu mwanya isase, gutyo ishiramwe Renape-Burundi rishobore kuja ku yindi ntego kuko risanzwe rinafise imigambi myinshi yo gushira mu ngiro. Mwumve ko mwabaye abahizi, mwe mwese mwitanze mutiziganya ngo ishiramwe Renape-Burundi n'igisata cyaryo ca radio bishoboye kuguma bihagaze kugeza kuri uno munota turimo turavugana. Duhamagarire kandi n'abarundi mwese abashimishwa n'ibiganiro Renape-Burundi ikora guterera agacumu k'ubumwe kugira turushirizeho umuvuduko twari turiko dushoboye kugwiza incuro, gutyo ivyo twari gukora mu mwaka wose dushoboye kubikora mu mezi, gutyo tumaze kurangiza urugamba twihaye umurundi wese aherereye azagire ati ash, ivyo twaharaniye turabishitse ko dusange dufise Uburundi aho abarundi bose bafatwa kumwe, abarundi bose bangana imbere y'amategeko, ndetse dusange dufise Uburundi aho atamurundi akumigwa kubera ubwinshi bwiwe canke ubuke bwiwe. Uburundi butunganiza abarundi nta kamwana wa mama, gutyo uwari we wese yiyumve ko ari umurundi mu vyakora nta nkomanzi. Nitworangiza iri jambo tudashimiye muri rusangi abo bose badufashije mu buryo butandukanye mu bitandukanye, kuko iyo hataba mwebwe ivyakoretse birenge ivyo twari twategekanije kumbure ntavyo twari gushikako. Niharambe abo bose bitangiye ibikorwa vya Renape-Burundi, niharambe abo bose bitanga mu bitandukanye kugira ishiramwe Renape-Burundi rirushirizeho gutanga agacumu k'ubumwe mwiyubako ry'u Burundi. Niharambe abo bose bagize ico bamara mu buzima bwaryo. Reka tubipfurize umwaka w'2024 tugiye gutangura mu masaha make ari imbere. Imana rugira vyose ibandanye guhezagira ibikorwa vy'intoke zanyu kugira umusaruro w'ibikorwa vyanyu uzobonekere mu gushigikira ibikorwa vya Renape-Burundi. Uhoraho Imana ibahangaze, mugira umwaka mwiza w'2024 kubwishira hamwe Renape-Burundi, Prof Deo Munezero na Gahwane.